mugabo igihe cyose mu bwami bw'Imana umuntu yemeye kuja hasi Imana ikimushyira hejuru. Abandi bose mu gihe cya Aburahamu bashaka kwigumira iwabo, abandi bose mu gihe cya Yosefu bashaka kurongora abagore badafise inda, mugabo Yosefu yemera kurongora umugore afise inda, mugabo iyo nda yari mu mucunguzi wanje nawe. Bakunzi ba Holy Canaan TV turabaramukije cyane mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Twagira ubuntu bwo gushobora kubana namwe uyu munsi, turizigira neza yuko Umwami wacu Yesu Kristo aza kuduhezagirana mu butumwa dusebwe n'umunsi. Je nitwa umukozi w'Imana Ndwa Mark Clovis. Tukaba turi kumwe mu kigwa tugiye gusangira twise Kingdom Promotion cyangwa les promotions du royaume cyangwa n'ubwami bw'Imana buduza umuntu. Reka ariko mbere ko dutangura tubanze dufata umwanya kugira ngo dusenge dushimire umwami ko mpemu w'Imana aza kudufasha kugira ngo bize kuba byiza kandi cyane. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye cyane, turaguhezagiye, turagushimiye ku rukundo rwawe ugira ngene igihe cyose wama uri kuratwigisha kugira ngo dushobore gutahura ibyo wakoze hano ku isi, kugira ngo dushobore kumenya no kuguruka amaso ku bikorwa dutumye hano ku isi. Data ndagushimiye cyane ko biciye muri kino cigwa cuno munsi ubuzima bw'abantu buza kuba transforme, baraza guhinduka, abantu baraza kwirurwa, abantu baraza kuguruka amaso, abantu baraza kumenya mu izina rya Yesu Kristo niho dusense kandi twizeye. Amen. Hallelujah. So turashimye umwami cyane uyu munsi ko twako turabivuga turafise Kingdom Promotions cyangwa les promotions du royaume ngene ubwami buduza umuntu. Ni cigwa kidasanzwe nizigira neza ko kiza guhindura ubuzima bw'umuntu, naho akanyari gato ariko witegure kwakira ijambo rishobora guhindura ubuzima bwawe. Reka tudatevye tuje mu cigwa nyezina, tuje muri Bibiliya. Reka duhere hano ku murongo rufatiro abi Filipi gice ca kabiri ku murongo wa 5. Haravuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. 6 uwo naho yari asanganye ishusho y'Imana ntiyiyumvire yuko kurenganira n'Imana ari ikintu cyo kumirako, ariko yisiga ubusa yakira ishusho y'umushumba, acika ubusa n'abantu, kandi abonetse afite ishusho nk'iy'umugurano gushitsa no ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. 9 harimo agace gafatanye n'akakambere hacavuga ngo nico cyatumye Imana imushira hejuru. Ikigwa cy'uno munsi cyitwa ngene ubwami buduza umuntu cyangwa les promotions du royaume. Hano batweretse ngo nico cyatumye Imana imushira hejuru. Ico cyatumye Imana imushira hejuru ni iki? Ni bibavuze hejuru hano ngo nuko yisiga ubusa yakira ishusho y'umushumba, acika ubusa n'abantu. Imana ishimwe cyane. Mwumvirize kugira ubwami bw'Imana bukuduze bugushire hejuru, harimo agace gakomeye cyane nshaka ko tubaza kuganira ko nagace nise gupfa. Iyo tuvuze gupfa ntituvuze gupfa ngo bagutware ku mpanda, tuvuze gupfa muri sense yo kwemera ijambo ry'Imana rivuga. Nk'ubu nk'akarorero iyo Imana nk'akarorero dufite mu example yoroshe cyane, nk'iyo Imana ivuze ngo twarakize muri Kristo Yesu, twarakize Yesu Kristo ku musaraba yatubwire ko yikoreye indwara zacu. Iyo Bibiliya ivuze ngo twarakize mugabo muri icyo gihe umuntu we akaba afise ukundi kuntu abibona, muri icyo gihe uwo muntu ni muzima ariko arabaho arongowe n'ibyifuzo by'umubiri n'ibyifuzo by'amaso n'ibyifuzo by'ibyinosi. Mwumvirize hano harimo akantu gakomeye cyane biritubwira ngo Yesu Kristo yariyambuye, yarikuye kubwiza. Mu kwikura kubwiza verset 9 kitwereka ngo nicyo cyatumye Imana imushira hejuru cyane imizina rirengeye yandi mazina yose. Bisigura iki? Bisigura ngo kugeza no munsi ari izina ufise muri wewe Imana ishobora kukwita muri domaine yare yose nk'ivy'amagari vy'ubutunzi n'ubwenge bitarashobora guhishurwa. Kuko hano Yesu Kristo biritwerese ngo hari izina tsiyaronka mugabo kuko yemeye gupfa. Imana ishimwe cyane. Hari izina tsiyaronka kubera yemeye kuja hasi, yemeye kwiyambura ubwiza, yemeye kuva muri zone de confort. Kuva muri zone de confort bisigura iki? Ni kuva mu by'abandi bantu bose babona, ni kwemera icyo Imana ibona, ni kuvuga icyo Imana ivuga. Aho mba mvuye muri zone de confort, mba mvuye mu by'abandi bantu bazi. Igihe cyose mvuye mu by'abandi bantu bazi nkasa nemera icyo Imana ivuga, muri icyo gihe ndapfuye. Imana ishimwe cyane. Mvuye ku by'abandi bantu bose bazi n'iby'isi izi nshashigwa hejuru. Imana ishimwe cyane. Hano batweretse ngo ndo cyatumye Imana imushyira hejuru ikamuha izina rirenge yandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azofukame mu izina rya Yesu, ayivyo mu ijuru, ayivyo mu isi n'ayivyo kuzimu, kandi indimi zose zizature ko Yesu Kristo
aruhoraho ngo biheshe Imana data wa twese icyubahiro. Imana kimwe cyane bisigura iki? Benshi barakunda kuvuga ngo ibyo bintu biheshe Imana icyubahiro. Benshi examine unyumvirize neza, igiheshe Imana icyubahiro ni umuntu amaze gupfa. Gupfa nabivuze bisigura ku accepta, kwemera ingene ijambo ry'Imana ribivuga, kwemera the will of God, kwemera volonté y'Imana. Urupfu rwa Yesu Kristo rwari prophétique, nivyo byari byaranditswe ku buzima bwa Yesu ko azoza mu isi agapfa. Mwumvirize, uno munsi rero gupfa bisigura iki? Nige nanje muri domaine mu Imana yantumye ndiko ndemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana kugira ngo nshobore gushitsa cyaka Imana yifuza. Kubera iki? Muko ndiko nabivuga, sindakubwiye ngo upfe mu Yesu Kristo yapfuye kugira ushigwe hejuru. Wewe ndiko ndakubwira upfu no munsi Yesu Kristo avuga ni kwemera ijambo ry'Imana rivuga muri iyo domaine Imana yagutumyemwo. Niguri kuremera kurongorwa n'ijambo ry'Imana. Nk'akarorero kuri Daniel Babuloni, Bibiliya yatubwira ingene abantu bose bemeye kujya ubani yateguye. Muga Daniel akavuga ati jereka gisoromano ubwo n'urupfu kwanka kubaho ko bari abantu ko barabaho. Urundi rupfu rya kabiri, Daniel amaze gushira indoto, Bibiliya twereka ngo umwami yaciye amubwira ngo genda urongora ama province 120. Daniel aravuga ati oya ntaragera mwami, reka jembe nagumye ngaha. Mwumvise uko n'ukundi kumenyekana kanaka gusigwa hejuru. Daniel yarashoboye kuhofiza gusigwa hejuru kuko yumva ko atari cyo gihe cy'Imana, ubwo n'urupfu. Abandi bose ko barahurumbira gusigwa hejuru, abandi bose ko barahurumbira kumenyekana. Muga Daniel akavuga ati iki cyo gihe cyanjye cyo kumenyekana, kubera Imana ishaka nuko mba ndagumye ngaha kugira ngo ubwoko bw'iwacu bw'Abanyayisirayeli buze busubire mu gihugu cy'isezerano. Imana ishimwe cyane. So rero uno munsi nkuko turabivuga hano, sinzi ko mwanya havudukundira, ndafise kandi kanashaka utwongerako. Bene data mwumvirize neza, Imana ishimwe cyane. So hano turafisa kandi gace dushaka kuganira ko gato imbere ko umwanya turangirana. Nifuza ko tuganira kuko kerekano nako ndavuga ko gupfa ndagagira mu bice bitatu. Imana ishimwe cyane. Haro gupfa ku cyubahiro. Imana ishimwe cyane, mwumvirize neza. Turavye neza nka igitabo ca Yohana canke Matayo igice cya 3 mu mirongo ya 13 na 14 na 15 biritwereka Yesu Kristo yemera kubatizwa na Yohana. Imana ishimwe cyane. Bene data, kwemera kubatizwa na Yohana karagasuzuguro. Mugabo igihe cyose umugani bw'Imana umuntu yemeye kuja hasi, Imana imushyira hejuru. Imana ntishobora kugushyira hejuru utemeye guca bugufi. Imana ishimwe cyane. Hano Yesu Kristo niwe yari yaremye Yohana, mugabo aza kubatizwa niwe yaremye. Yabwiye Yohana ngo bikore kugira dusize kugororoka kose. Bene data mwumvirize, igihe cyose Imana ishaka gukoresha ikintu banza kucica. Ntibikunda ko Imana igukoresha uri muzima. Imana ishimwe cyane. Mwumvirize neza, imbere ko Imana ishaka gukoresha muri domene kuba kurugo neza, ibanza kukwica. None sigura iki ga mukozi w'Imana? Ndabikubwira, muri domene y'urugo utegereza kuba waratahuye urugo rwo muri Kristo Yesu kugira ngo bisoboke ushobore kubaka rugo rwo muri data. Aha si ibintu by'amaseminere biba, si n'ibindi bintu birebire biba by'ibikorane bitandukanye. No, n'ahantu we personnellement ushobora gutahura icyo Imana ikeneye gukora muri rugo rugo. Ndaguha akaroro example nka Yosefu na Mariya. Ndaguha akaroro kico biturupfu muri bano bantu babiri. Ndiko navuga ubwami bw'Imana ngere bushyira hejuru umuntu. Nimba uyu munsi Imana yaradekaye ko Mariya ari umuntu wo hejuru na Yosefu ari umuntu wo hejuru, hari icyo babanje kwemera. Imbere ko Imana ikuduza ubanza kwemera his will cyangwa volonté yayo muri ibyo bintu ushaka gukora. Muri Mariya na Yosefu nta nyungu za Yosefu zarimo, nta nyungu za Mariya zarimo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Canaan TV mwumvirize neza, mwese mukumva dukurikirana. Mariya na Yosefu bashoboye kumenya icyo Imana ikeneye gukora muri kiriya gihe cyabo kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana, apana kubw'ibiberekeye. Mariage bwa bundi singiye kubaka kubw'ibinyerekeye, ngiye kubaka kubw'umugambi warateguye isi itaraba kugira ndawushitse. Muri icyo gihe hari ibyo nzohura navyo natahura muga bifatanye n'ivy'Imana ishaka gushitsa. Imana ishimwe cyane. Haba mu zindi domene zose zitandukanye muri business uko nyene. Abraham soka inzu ya so. Haleluya. Ubwo ni urupfu kuva iwanyu, kuva muri zone de confort, kuva muri bleba na mayonnaise. Ugiye utazi, mugabe aho ugiye utazi birafatanye n'ivy'Imana yararemye ku buzima bwawe, n'ivy'Imana yifuza. Urupfu nuko gushobora kubaho inyungu z'Imana yarateguye isi itarabaho kugira ngo ndagishitse. Muri ico gihe hari nico bita urupfu. Ndemeye icyo Imana ikeneye gukora, ndemeye icyo Imana yatumye hano ku isi. Muri ico gihe n'urupfu. Kubera iki? Abandi bose mu gihe cya Aburahamu bashaka kwigumira iwabo, abandi bose mu gihe cya Yosefu bashaka kurongora abagore badafise inda, mugabo Yosefu yemera kurongora umugore afise inda. Mugabo iyo nda yari mu mucunguzi wanje nawe.
Oh haleluya. Bene data numve uyu munsi Yosefu azoshikwa hejuru gute? Nazoshikwa hejuru kubera gusenga mu ndimi zitamenyekana. Ni vyiza cyane ndabikunda. Yosefu nazoshikwa hejuru cyane kubera ikigira 10. Ndabikunda kandi cyane. Ni discipline chrétienne ni vyiza cyane. Yosefu nazoshikwa hejuru kubera umuprofete cyangwa pasteur. Yosefu nazoshikwa hejuru cyane kubera ari mu leader politique. Yosefu yashizwe hejuru kubera soye kumenya ikimana keneye gukora mu gihe ciwe. Hama cyaragishisa. Oh haleluya. My goodness, my God. Reka tugarukire hano tuzobandanya ndabatumira ku hano natwe hano muri Holy Canaan TV. Hari ibyigwa byinshi bidasanzwe biri imbere. Turacyari juste muri introduction, turacyari mu ntango. Mudukurikirane mubana natwe, turabashimiye. Umwimana bakomeze data mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga cyane ngiri hanga rya uri komeze ivyo ariko barumva bicika ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Data bugurura amaso ushaka kumenya ubwami bw'Imana bushyira umuntu hejuru mu izina rya Yesu Kristo. No dusenze kandi twizeye. Amen.